alliance turi ngaha tugiye ati mbega twotwara natwe igihugu gute tukabitunganya. Ubwa mbere soronere yo gutunganiriza abene igihugu, ubwa mbere soronere yo gutunganiriza abene igihugu, ko twe turafise imigambi dushaka gushira mu ngiro umwene gihugu wese akabaho neza. Nicyo gituma muri kwidarapo y'iwacu ari akantu byerekana ngo twe tuvuga yuko amahoro aratandukanye n'umutekano. La paix n'est pas seulement le silence dit canon. Intambara zirashobora guhagarara, iyo c'est la sécurité, mais la paix ari mu mutima, ari mu nda, ari mu mufuko. Ibyo rero bidakwiye uzamenye ko uri muri sécurité utari muri paix. Amahoro n'amahonda niko abakira babivuga. Bavuze amahonda bavuga indeke ukagubwa neza ugasubira. Birabaje kubona mugenzi wawe akora urubanza ukabura y'umuterera, ugahunga imanza kubera atakijanayo. Uzoba uri muri sécurité n'uzoba uri muri paix. Ibyo rero manze bimenye abantu muri ngaha mwandongozi, nimbwa muri ngaha turi ngaha, ce n'est pas la plaisanterie. Kubera n'umuteramenye uburyohe bwacu muganda bw'iki gihugu kigize gute kiryoshe. Ubwo buryohe ntabwo turabukeneye. Muri myaka indwi rero turamaze kurangura ibitari bike mu ncamake kumbure mwarose ibitabo, ariko mumenye ko kugira ngo umugambi ugere aho ugeze hari ibyakozwe bikomeye cyane, kuko nta cyizere atari indwara yonyine, ibindi byose biraronderwa. Ukazokubaza ko gusanga muhira mu ngwino ubu iki gihe byaraheze. Professor Ngirabizi bwa kera bo baheza bavuye hanze baca bahereza akazi, ariko no muzi umuntu kwiga hanze akaja gusubira ku isuka akaja kurima. Nicyo gituma gene nemere rya mvugo ngo ugenda mwiyungunganye gutunga inkoko ngizovyaye inka. Twakuze basokuru batunze izo nkoko, nta numwe yaguze imodoka mwizo nkoko. Nazo bagiye kaminuza cyo gana kwa Ramotini wiri kurabagara ibitunguru. Ibyo hari abandi bagenewe kubikora ukabahera. Cyo gituma twebwe tuvuga duti u Burundi buzokizwa n'ibintu bine byonyine. Il faut que bita révolution agricole. Abarundi bakirimisha gasuka nta ntango tuzogerako. Haba révolution agricole tuzara muri Tanzania ruca amashini aruzuye burya butraktere buto buto. Muri za pirigari n'igihugu tuzinanye ibihugu byose byateye imbere ntibyateye imbere no kurima n'agasuka kamwika. Abatama bacu bariko barasaza tutazanye amasuka bari beki jambere c'est zéro. Il faut que bita révolution industrielle. Moi je regrette fort. Abaguza tuma bacu no musore ko bakibizu bakubaka amahote bijye ntacyo bimarira igihugu aho biragihombya. Kuko baka amafaranga mu mabanki bakaca kubaka amahote hakugira entreprise de production. Ugwaruka runaka biteze. Mugabo kubera gutinya ya ntambara professeur yatubwira abatekana bakurutugwanye basi hakama yanje azoho. Ça c'est faux. Jetu mu majo regrette fort kubona bari bakibize kubaka hotel y'imyaka 3 hari ingenzi ziriko ziraza mu Burundi. Ubatse hotel y'imyaka 3 ni bandi bazoguca. Bazokorera mu ibiti. Ugasanga gwarasivye ufise abakozi batandatu bonye. Me otumukora entreprise ikora makirida wo kwangaje abakozi barenga 500. Imyaka indwi irarumanye umugambwe wa PDR wemerewe gukora ku mugaragaro. Ni muri iyo mvo rero inzego z'uyo mugambwe zari zakoranye zikoranijwe n'umukuru w'uwo mugambwe Gabriel Banza Witonde kugira ngo barabire hamwe ivyabagoye muri kahise, bongere barabire hamwe n'ivyo bashoboye ngo bace baraba rero ikibereye gukorwa, kuko mbere kubwo mukuru w'umugambwe APDR ngo iyo amatora aheze ayandi abatanguye. Aha rero ngo aboneyeho n'umwanya wo gutangura kuja ku rubuga kugira ngo batangure kwitegurira amatora yo muri kazoza. Twarashoboye kurangura bitereke mu myaka indwi, harimo gukomeza inzego z'umugambwe kuva hasi gushika hejuru, eka mbere no kuserukirwa hanze mu bindi bihugu. Harabaye kumenyekanisha umugambwe, kwitaba amanama y'igihugu, harabaye kugirana imigenderanire myiza n'iyindi migambwe n'intwaro. Eka mbere mu 2015 umugambwe warafashe cyane kugira ngo imyerekano yari mwibarabara ihagarare mu kwegeranya urwaruka rutari ruke, maze turaruhanura turusabira imbabazi ku mukuru w'ico gihe kandi ararugira imbabazi. Twaratere mu bijanye n'ibwizwa shingiro rihari no munsi. Mu biganiro by'Arusha umugambwe wa PDR waritavye kandi uraterera haruguru y'ingoro z'imigambwe mu ntara n'amakomine atandukanye. Ariko kandi rero amatora 2020 tumubasabye yuko hoja ikonte y'abarundi bwa dutera ry'amatora. Twari twaritavye n'ayo matora
kubwo bashinga amateka abantu kujamba amakomine no kubakenguza amateka hama ku mukuru w'igihugu dushikira uhari no munsi kandi yaratsinze nako tuba twishima ko twagize gute twatsinze inzego zihari ko tuba zihurikiyemo bose ubwa mbere bw'iryo shingiro riratomoye ko ubutsinzi ashyira imigabo n'imigambi mu ngiro yiwe hama akarondera umurundi uwo ari we wese ashobora kumufasha gushyira mu ngiro iyo migambi. Twe turashima rero turabye imice yose ingene iserukiye muri leta ihari eka n'izindi nzego ziriko zirashigwaho ukabona ko imigambi itandukanye bariko barayiyumvirako. Ni ikintu gikomeye cyane cyerekana yuko abatwara uno munsi bafise no kwita ishaka ryo kunwanisha abarundi no gushaka ko intwaro yoba rusange koko imigambwe yose cyangwa imice y'abarundi bose bagahurikiramo. Mu ntara y'Ubanza na Karusi cyane cyane muri komine Mpanda no mu ntara ya Karusi ni ukuri mu minsi yahera mu myaka yaheze haraba kutihanganiranira mbere aho umushikiranganje rero w'intwaro yo hagati ico gihe twumvikana kuza turahura rimwe mu mezi 3 n'abarongoye intara byarazanye akarusho cyane ko byaratumye twerekana hariho intara zimwe zimwe wasanga abarongoye intwaro batorohereza imigambwe. Aha rero novuga zimwe zimwe ico gihe Karusi yarimwo harimo intara ya Makamba, intara ya Rumonge, intara ya Bubanza muri komine Mpanda, imigambwe yose hama hari imyidogo yuko batorohereza n'abajejwe intara. Ariko rero tumaze kugira amanama duhuza n'abarongoye intara ibyo bibazo byaratorewe umuti. No musi rero twovuga ko ataco twosaba kuko imigenderanire hagaze neza hagati y'ubushikiranganje n'abajejwe intwaro ko duhura ku munsi rimwe mu mezi 3 akatagenze neza tukaca tukavuga gaca gatoregwa umuti. Aha ukashima n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mbere ko bashizeho urubuga ruhuza abanyepolitike ku buryo ko atagenda neza mu mugambwe cyangwa wagize ikibazo ucugitura ubushikiranganje n'indi migambwe turi kumwe maze tugitorera umuti ubwo nyine. N'umunsi rero imibano n'imigambwe n'intwaro imeze neza cyane. Ubwa mbere ho twaragize ibibazo bwa mbere twabigize mu mugambwe wacu aho wasanga ibisabwa byaratunaniye kumbure gukwiza kubera byasaba uburyo bwinshi kandi bigasaba abantu benshi. Ariko kandi tundi tunenge ni kubura uburyo nyine umugambwe wasanga ata buryo dufise. Ariko kandi akaninga komeye gose kabaye muri seni kubera muri seni turemeza neza ko habaye kutabyigenzamo neza hari byo tutumvikanye ko no kwita yuko byo twavuganye twayaza amasigara cicaro twari twemeranije neza ko ku rutonde rw'abashinga amateka naho bari kuzana urutonde rugizwe n'abantu babiri ngo urutonde bari kurutora kubanuza jambo ba komine bavuga bati naho uzana umuntu umwe ku rutonde bari kubitora. Tumaze gutunganya izo ntonde zose bashikanye muri seni bacavuga ko kubashinga amateka utagize igitigiri kigwije kabiri urwo rutonde bagwanza kubanuza jambo b'amakomine utagize ngo 3 ku mutumba urwo rutonde bagwanza. Bica bituma rero seni yabyigenjemo nabi. Rero mu mizimbaza imyaka indi turumvikanye neza n'inzego zari ngabarongoye intara ko tugiye kwitegura mu gushiraho imigwi mu mugambwe ijejwe intonde kugwe w'igihugu kugwe w'intara kugwe amakomine. Iyo migwi yatangura gukora hakiri kare irondera doja kwizo ntonde hakiri kare hama rero kudorondera uburyo hakiri kare bw'ivyo bintu byose bisabwa by'impapuro tugere kubyitondera kugira ngo ubuzokurikira ntibizotugore na cyane cyane ko ari amatora ya mbere twatwitavye nibaza ko ayakurikira twahinyanye. Iyo mu matora canke imbere y'amatora harakunda kwibonekeza ukutumvikana hagati y'ugwaruka rw'iyindi migambwe ariko mwebwe tugerageje kumviriza umenga ntaho twigeze twumva aho baharabaye akagorane. Bega mwakoresheje ibangirihe hama mu migambi ya kazoza mwavuze ko muzogwanya ubushomeri imbere mukagarukana n'amashure y'uburaro guteza imbere imibereho y'abakozi ba leta. Bega muzobikora gute? Murakoze cyane. Ubwa mbere twebwe nta ntebe twaronse mu nzego ariko cyo twishima nuko twitavye amatora kandi abatsinze ari abarundi. Nta ntebe twaronse tuzobana duterera abatsinze canke tunegura bitagenda neza kugira ngo abatwara bashobore kubikorerako. Ugwaruka rwacu nta namwe rwashwanye n'urundi ibanganye no gutetura abanyamahoro. Tumaze kwitwa abanyamahoro ntabwo tubuza amahoro natwe naho dukeneye kubagira gute bayatubuza. Imbere yuko amatora aba rero twagiriye inyigisho ugwaruka mu bisata byose mu ntara mu makomine tubereka
ubuce bita ubutandukane bw'ivyumviro twabigira n'abakenyezi ibere byaratumye hagera amatora bose bafise inyigisho zikomeye cyane imigambi rero muzoyishira mu ngiro gute ibyo mwemeye negera menshi ko igihugu kidakenye igihugu cy'u Burundi ntigikenye haba hakenye indongozi tuzogwanya ibiturire hama duteze imbere uburimyi duteze imbere amahinguriro hama amabanki y'iterambere uko twabivuze kugira ngo ashobore kuza gufasha abene gihugu umwene gihugu wese niyatera imbere ubu akarere abaye mu kazi bagateye imbere ikomirizo biteye imbere igihugu zogiteye imbere hama rije dukora n'amakungu twe twifuza ko tuzogirana imigenderanire myiza n'amakungu ibihano badufatira biveho kugira ngo kumbure twiteze imbere ko Burundi sizinga buteza kubaho bukoranye n'ibindi bihugu mu kurahura ubwenge ingene babishoboye cyangwa no mu gufashanya ibyo rero bizotuma kumbure dutera imbere kandi tuzokoresha n'itunga ryacu kama turavye butari dufise nuko bukoreshwa nabi bwoteza imbere igihugu turavye amazi dufise turavye ibiyaga dufise tuzobikoresha mu kugira amahingure kugira ngo dushobore kuronka umwimbu maze umwimbu ubonetse Burundi butera imbere ko muzoba des hommes d'etat gisigura kidafite hari umugabo witwa Clark yavuze ati abanyapolitiki politicien ni pejoratif mu gifaransa abanyapolitiki badakwije ivyangombwa tout ce qui les préoccupe c'est les prochaines élections pour garder les positions de pouvoir qui sont les leurs. Donc amatora y'ibiri ariko un homme d'etat ikibura gishinga ce sont les générations futures ikibura gishinga nuko abantu bazova muri ubwo bukene bazova muri iki bazoca ubwenge pole bakaba les générations futures donc le développement durable. Donc mwabanyamahoro mwe namwe mwatubisandutse ndabasabye ko mwa des hommes d'etat à la place des simples hommes politiques à la place des simples politiciens. Mu gusozera urwo rubanza umukuru w'umugambwe wa PDR yahavuyeha ubushimwe abantu batandukanye ngo babaye abahizi kurusha abandi. No puede tu mkoza bwazi iyo ndirimbo ayishire mu yumve neza